makuru dufise gushika kuno mwanya nuko Ali Nakiri umukameramani wa Mugisha nagikorana na Mugisha baratanye na Mugisha kandi bivugwa yuko bishobora kuba mwarahebanye na nabi kabisa mwaratanye mu mitwe. Is true? Bien sûr ntitukiri kumwe ukuri kuvuga uko kuri urumva byashise nyene turavurugana byanka ko duhuriza ku kintu kimwe unteranya n'umuvukanyi mu kwerekana yuko jewe noba mfise amaso y'uburozi urayazi. Usimsaidie mtu sababu mseme watu jitape mimi ule na nini. Mi kweli hicho kitu soga na kipenda. Mtume wangu alikuwa mtumikisha tena na bisema mtume wangu alikuwa mtumikisha sana. Shasikia sana. Ko baramuhana mahera. Nuko nyene nigiki ukunda kuri jewe nyene. Bwa mbere cyambere ikintu nkundi wawe nukungene umenya gusiporta ibihe umuntu abagezemo. Mu gihe cy'umunezero mu gihe cy'umubabaro analia. Yes, iki kintu vraiment genda kimukundira cyane yo dushikiwe n'ibigeragezo aramba hafi cyane gose mu kunyereka yuko atacyo bimaze urumva aranyereka yuko ashororaniliza mama. Ashura randijije vraiment gusa ibintu ngene ndamukundira ni byinshi cyane gose nico gituma jewe ushaka ko duhuza wirinde kumuvuga ko ibintu bibi. Isaac TV ho. Yes, 1 bakunzi ba Isaac TV numunezero geretse gusubira guhura namwe aho move mukagira n'ukuri urakoze cyane umaze kugira subscribe utarakora subscribe utarafishonda kuri ico kibuto cha rouge aho cyanditse ko subscribe cyangwa s'abone n'ukuri uriko urakikora ibiganiro byose tuko turagushiza ku mwanya bana de mukinama ni kwa kundi nyene tukuma tubaronderera urusaku cyangwa amakuru ko ravuga hirya no hino bana jero amakuru nakiriye mu kanya hariho muramuzi Mugisha mwekina Marirese Mugisha nyine mu sinema Mugisha kera murabyibuka Mugisha aheruka yarafise na team yiwe ndibaza benshi mwarababona mu biganiro twagenda turakorana ariko ngo hariho umwe mu bakameramani biwe bamaze kwikura muri Mugisha Movie Company kandi ngo yikuyemo hari ibibazo bidasanzwe biri hagati yawe yiwe Mugisha na niyo mukameramani ivyo bibazo ni ibihe je murabizi yuko je Isaac je nakunda urusaku nakunda kumva amajambo y'amabwire niza gukorera ku bintu biri real. Okay twagire tuje iwiwe tumugwego giturumbuka kandi ngo imvo n'imvano yo gutuma bavana ngo bashobora na Ihuriro TV na Ihuriro TV nazigiye bagasore jora kuba iri mu vyatumye bavayo ati gute byose rero n'urusaku gwinshi muza kumenya ngo baragiye barakina irese barakina cyangwa barakina théâtre imwe na bagasore iyo théâtre rero ishobora kuba yarazanye icuka kibi ariko kandi hari ibivugwa inyuma yavyo yuko hashobora kuba hari uruhagarara rudasanzwe kuvyagiye biravugwa ni byinshi rero reka sinakaza umwanya ndi kumwe na Juma Jux shaka twinjire mu rugo iwabo canke mu rugo iwiwe ahasanzwe abana umufasha wiwe kuko bose barakina Mareresi kwa Mugisha ati byose byarahagaze Amareresi yarahagaze kuba umukameramani yarabihevye gukina amasinema yarabihevye byose yarabihevye ati ni kubera iki rero byagenze gute byose ni muri Isaac TV ini exclusive ni kiturumbuka ni surprise Juma Jux rero ndashanda musaba yuko atangura kuja imbere kugira bigende neza. Juma Jux uri tayari welcome. Abanyo bari Cheli aka bebe rekani. Yes, bakuzi wa Isaac TV ngaho bari was Juma Jux welcome Juma uri Juma bana ndikumena bana ndikumena madame Ali ndikuga bana kubadida aise kizazi sana Ali ndamugize musaza ariko ara muntu no mugabo nani ni sawa umeze neza yezo ni badoga cyiru ariko nanje nambari mwizu baba nanzo kuve kamera ba namutse mwiruka mugiye yo
Okay, by the way, giturumbuka yafashe mwabibonye. Nuko rero tubikora nuko tubigenda twagize mu nyubako ya Ali na madame wiwe aho tuje kuvugana nabo ibitari bike. Ko bikogwa kose nuko nyene bikogwa. Ashura niaje Ali Ingo welcome. When are you going to nigeza kuzo wavumbura umunsi umwe kandi nabikoze by the way. tumuvumbura ntitutinya Ni mutiya ko mwirutse. anukubera je nari gusa deja Uri muri cabine. andi Ndabona uri muri cabine technique. ndi muri station Uri gukora ibi. nanagize ere Chuma Jukse urazi ivyo ndamusanze mwali. Ali ariko aramonta. Nimba ariko aramonta, nimba ari cinema, nimba ari ibiganiro, usigara umu journalist. Usigara umunesha. se birigwa muhongo buhoro buhoro. Okay, madame wawe none kwa cyagenda. Gagenda nkeneye mwese babiri. Madame Ali. Ingo sha tuvuga. Ali ndabona uri busy sana ariko nako ni wihangane ni bonone. Ego ni bon turashima kweli. Wavyibushe mutama. Amavuta menshi. Nabize umuntu yamaze gukwira. Urazi uko umuntu atararongora abaru igici. Muge yamaze kurongora cyaba umuntu akwiriye cakwira nyene neza. Ahari akantu ko kwirabura hakaza akantu kakayobeyobe. Zaboro zisabuni zigabanuka. Zipunguka. Zirica. Abasabuni y'abana caruhuka. Caruhuka. Makuri misi kwanza. Ni meza vraiment turashima jemerwa ngaho iwanyu ebana ndavyibuka kweri yarujya mushi ndabasanga ngaha na madame wawe warukiri mwembamba kiri n'inzobe ndabona yaraje n'amazi n'amavuta aya donc n'amazi avanze n'amavuta tuvuta twaskala okay sawa nice bana none ashura we none kutaza wangu tuyage nibi ne madame arirutse irutse madame higo sasa turu magumashi na maki magumashi abavyumva mama shere kwanza ongera sana baba Asante. Ndumva ngusiga Ashura siga kunda like asiga akora makeup. Yes, makeup kabisa. Ameze neza kuri makeup. Bano ni duka ni cyangwa ni like ni vyukora muhira. Ivyo nkora muhira me inshallah nzogira iduka. Okay. Sawa Ali reka tutaneze guteba twinjire mu vyatuzanye. Jewe hari ibintu byinshi kubera bavugwa ko man. Kwaza woruka ku kazi ryari? Akazi kahe nakazi ufise jewe cyo ndazi yuko uri cameraman official wa Mugisha Movie Company cyari cyonzi madame wawe yarakini cinema kwa Mugisha Movie Company wewe ufise yahe makuru jewe makuru dufise kushika kuno mwanya nuko Ali nakiri umukameraman wa Mugisha nagikorana na Mugisha baratanye na Mugisha kandi bivugwa yuko bishobora kuba mwarahebanye na nabi kabisa mwaratanye mu mitwe is true Muncha make kuntu bintu bimeze kwanza ego canke oya muracyari ku bintu mukiri bien sûr ntitukiri kumwe ariko uko ibintu bimeze urumva si ibintu byo kuvugira kuri microphone mugabo ko mushase kubitubaza ngo ntitukiri kumwe ntitukiri kumwe koma yicatumye muvana kandi ndazi ko mwari official mwari kumwe mwarakina amareresi haro na sorry ekira pasa niza nanje microphone oya niwombaza ko je ndakubaza ikintu we catumye we muvana ni mwakoranye we gukorana je n'ubu turakorana none muga mwaravanye ntimwavanye nabi none we oya je icyanzanye nga shaka kumenya exactement Ali wewe na Mugisha nukiri watubwiye ati singira umukameraman wa Mugisha ikibazo cyahabaye niki bon ngene ibintu bimeze urabona yuko mu buzima hara ikintu cyose kirafise intango kandi kikongera kandi kikagira n'iherezo byarashise nka kurya bikunze gushika abantu mu nzu bahora babanye neza mugabo bakavurugana bashise turavurugana ku vraiment buriya ukuri kuvugwe ntugende wiyeza mu bantu hanyuma ukuri kuvuga uko kuri urumva byashise nyene turavurugana byanka ko duhuriza ku kintu kimwe basi
umuntu umwe wese yamura kuzinga ibirago no kuja mu nzira ziwe. Yego. hariho ibintu byinshi mwakoraramwe, mwararirimbana, mwarakinana amareresi, warakamera ibikorwa vyiwe, wari umukameramani wiwe, byose ntimugikorana byose canke ni kimwe muri ibi nico wahagaritse? Bo jewe mu ncamake y'akazi je kaduhuza na Mugisha kwari ugukamera no kumonta gusa. Gukamera no kumonta je ivyo bindi sinari umukinyi, sinari umuririmbyi, ibyo byari kwitamo kubera ko nari isanzwe ndabikunda, kuko je no mu bintu byatumye niga kugira montage, kugira ama editing, kubera ko nari isanzwe ndi muri izo kare. Urabona ko buri ibintu ari uvyikorera ubikora ku gihe kandi ukora bijya wumva ushaka ubonye n'ubwawe. Yes. Okay, nice. Reka nje kwa Ashura. Ashura ni bon? Ni bon. Bende wari wirutse? Ndeka shahoza abantu batiteguye. Ndabona ibintu byo gihindi hari inyuma yawe. Igiye movie ni wari kurara. Ni ataje. Okay. Sawa. Ashura umugabo wawe yarahagaritse ibikorwa, yarahagaritse ukina amareresi kwa Mugisha. Nawe nuko? Twarahagaritse. Mwarahagaritse? Yeah. Nawe? Yes, of course. Umugabo yavuze ati hari ikintu cyacitayemwe, ari ingorane zitayemwo kubyiwe. Nawe none byasi bifatana n'ibyo wawe? None nku for example nku wewe ushikana n'umugabo wanje yani unaweza kuwa mtu mzuri kwangu? Hapana. None bisigura umwasi w'umugabo wawe n'umwasi wawe? Yes, of course. Sababu gani? Kubera ikintu wari kumukorera kibi uyu washobora kukikorera kijewe cyangwa kugikora umwana wanje, byose birashoboka. Yeah. Ati rero mu majambo make Mugisha na Alu n'abansi? Oya sabansi gusa baravanye ibintu by'akazi. Ubwo n'ububeje. Aja nibo bakwirukanye no wikuye? Jewe nije nikuyemo. Je nije nikuyemo. Wikuyemo kubera ikirera chaka duharira amarezo yatumye wikura. Bon, akazi karananiye. Tubifata uko siko. Akazi karananiye suiva n'abakoresha. Akazi karakunaniye suiva n'abakoresha. Ariko mwari mufitanye amasezerano ali? Twari dufitaniye amasezerano, ariko mugabo agiye haraca mu tugorane twinshi, na cyane cyane mu bintu twakwita mu bintu bifatira mu bwonko, donc tuntu tutabereye dutuma jewe imisi y'ubwonko bw'iwanje ikoranako. Duha karorero k'ibintu bimwe byagiye biraba byatumye biri mu bintu byatumye uhagarika akazi? Bon, biriho byinshi cyane. Biriho byinshi cyane nk'ibintu mugabo singomba kubivugira ngaha kuri microphone. Kuri microphone ntabwo biri ngombwa kubivuga. Sigo ariko duhe umuco gato icyo womenya biriho byinshi cyane. Bimwe turabizi kandi nushaka tubivuge turabivuga, ariko vuga nk'icyo wewe uyumvira. Vuga icyo wewe wiyumvira. Turumva yuko bimwe mu bintu byatubwiye barashima mu munashwana Ali yikuye muri Mugisha Movie Company kugira aje gufatana na Ismail Gasore muri Ihuriro TV. Nyuma yaho birazana induru uzi yuko iyo ngwano ari wenyene wayitanguye wewe? Iyo ngwano ya Ihuriro TV we ni wayitanguye? Gute we ni wayitanguye gute? Kuko uri iyo ngwano yarazanye ikibazo gikomeye cyane. Je kuko Ihuriro TV je nayo narinzi jewe. Je nayimenyeshejwe n'abamugisha. Ndazi yuko uyu daravuzwe cyane, uyu ashara hamagazwa mu manama yuko agira gende muri ntuzega kwa Gasore yanse kusinya contrat sinzi biki. Mugabo je navuga ibi bintu bivuye kumbe kuja kuraba rero source dusanga kumbe ni kiganiro wewe watugirije kandi wari wambaye impuzu nyene. Okay. Ngo ajagirije ku iradi hali. Yes. Uvuga ngo ngebana ngo biravugwa yuko ngo Ashura ngo bagira bagende mu ihuriro. Kandi rero bijya bintu bari bikuye. Ari ibintu byo biravugwa byo barasirikira urumva ko n'ubu iyo nkuru barabivuga abantu. Abakuru tuyakura abantu tukaza kubabaza we. Rero bijya abantu bari babitahuye ukutariko. Mugabo rero abo turi kumwe babitahura nabo nyene ukuntu. Kumbure hali utarabandanya. Babonye. Babivuze bijya bivanye n'ubu hafi bwari hagati yanyu nabo. Urumva ingene bajya babivuze. Ubwa mbere kwanza babona video ku Ihuriro TV. Yari ya publicité deja. Y'igitera. Yes. Kandi yo publicité na Mugisha yarimwo. n'umugore wanje yarimwo na Gasore yarimwo none
na kiongozi nawe nyene yaragiye mu ihuriro se ntihigeze ajayo nte kubera ikivyo cyabisigura yuko yari wajayo wenyene hama Mugisha ntajeyo kandi nabo nyene yarabonese muri rya video kandi rya video yagiye kuri channel biravuga yuko kuvaho mwatangiye kuba hafi y'abagasore bajya bahuriro kuvaho mutangiye kukwegana kuba muri hafi yabo ibikorwa bya Mugisha byace bitangura guteba bivanye n'ingene ba uploadinga n'ibikini ahubwo ni ingorane nyene zahawe iwabo mu kudatahura na cyane cyane ikintu kijanye no kwikeka uyu muntu bana cankagira yigire hari irumva kwamira mu makenga cankagira yigire hariya ko jewe ndibuka n'umunsi haduka ako kavurugu kwikosa bari bankoreye ikosa ryo gushaka kunteranya n'umuvukanyi kunteranya n'umuvukanyi mu kwerekana yuko jewe noba mfise amaso y'uburozi urayazi ni nka kujya ko karorero ufise amafaranga 10,000 mugabo iyo ubinyerese ibyo 10,000 nkaca numva umutima uravyimbye wanashaka kubera urutima wanje kuvyimba amafaranga bagaca zizimira sivyo Mugisha rero bakwereka yuko we mwene wanyu agufitiye yes ahubwo je ndamufitiye inzigo kubera kari karatera imbere aranzega ninaco gituma ibintu vyiwe bigenda birahubagana rero urumva ico kintu rero kica kiranshavuza cyane orke urabona yuko yasa nka deception bangiriye kubera ko bajya ukungere bamfata nka braza mugabo rero uce wumva umuntu we wafata nka mwene wanyu ari karagucimba nkuko urumva ko ari ikintu kimeze neza cyane urumva ico kiri mu bintu byatumye ushavu yes ico kiri mu bintu byatumye shavura gituma kica kiba intandaro y'ibindi byose nari nikawushije ngaho inyuma cyangwa ati bana this is too much c'est fini n'ibindi byose kuvuga ibiki ivyo nivyo nanse kuvuga ntashaka kuvugira ngaha kuri microphone kubera ko aruba ari ibindi bikome biri nyuma y'ivyo yego ari ibindi bikomeye mugabo urumva ntashobora kuvuga ngaha kubera ko ibanga n'ikintu gikomeye mu buzima bw'umuntu izigura hari izindi banga zikomeye uzi wewe amabanga ni kuyabika hanyuma tukazorinda dupfa tugapfana nayo Ali reka nje kwa Ashura exactement ikintu nje kishaka kumenya icyatumye umbwira ati mugabo wanje rero harageze is too much tuhagarika ibyo turimwo cyari kwanza je kwanza ubwa mbere na mbere nani niunge Mswahili tu maana Kirundi is not Kirundi wapi yani hakipandi uti is not pandish ico ni Cyongereza ni Kiswahili kifaze ni Cyongereza ni Cyongereza kiri Kirundize jisho urihe jisho ndo nani acha niongee tu Kiswahili kwanza katika maisha napenda heshima mkubwa mheshimu mdogo mdogo mheshimu mkubwa alafu sasa pakishakuwa hiyo heshima sio tu eti heshima tuheshimiane tukiwa wote hapana tuheshimiane hata mbele ya watu shasiki na kingine usimsaidie mtu sababu mseme watu jitape mimi ule na nini msaidie mtu alafu ufiche ushasikia Mungu ndo atakulipa ila usisubiriage eti ndo akulipe ushasikia alafu kitu kingine hata ukimsaidia usitegemee kama atakulipaga hapana na kwa kumsaidia kwako sisi unavyotaka umtumikishe awalai mi kweli hicho kitu soga na kipenda mtume wangu alikuwa mtumikisha tena na bisema mtume wangu alikuwa mtumikisha sana ushasikia sana kwa baramuhana mahera yes of course unasuka mpa hela mtu utu ni bora kuliko zile pesa hizo pesa hazina thamani yoyote hazina thamani yoyote ile ila ule utu ni kintu gikomeye cyane madame wavuze ibintu bikomeye cyane ngo urumva mu bintu byatumye aguhanura ari kuvayo ngo ni kujya wabakorera ariko bagashaka gufata nabi tumutelefone mu gishico kintu yocemeza uko nyene naho umutelefona ntashobora kucemera urumva me ni kintu gusa arakizi nawe nyene arakizi papa yake hariho ibintu mu buzima buriya twebwe hari abantu turi mu gutandukanye siko we wakoze igikorwa cya vraiment merci beaucoup wakoze urashobora gukora ibikorwa for example ugakora nk'ibikorwa nka 30 ukonona 3 30 ukonona 3 ibyo byose 27 byose nta nuko wigeze nta jambo na rimwe nta comment urigera wumva ukuraza ngaho mugabo kijya cya 27 na 29 na 30 kubera ko bagikoze nabi akaba ari haboneka kuvuga
urumva ni ukuvuga havugwa ibibi muga ibyiza ntibivugwa bisigura mu byo mwapfuye harimwo n'utuntu duto twagiye turitamwo urumva utuntu ugende nze mvugira ngaha ni ukuvuga n'akantu gato yatome n'akato ariko ushobora gufata umengani gato kuba wakafata umengani ikintu kinini kumva yuko bakora ibintu ntibabishime wewe wakora ibintu ntibabishime ico si ikintu gito Ali urumva nuko nyene bimeze urumva umuntu adatahura yuko umuntu yakoze ko ntushobora gushimisha umuntu ijya kwijana mugabo hariho urugero ushikana ukavuga ati vraiment merci ya Hanibon ati tubandanye nkuko Hanibon okay Ali naho amakosa tubone ko mega ari wabo cyane ariko hari nibivugo yuko wewe waratevye ibikorwa byabo bivanye nibinyene byabagasore turiko turavuga bon jewe ivyo sinobi fatira ku mwanya muremure cyane bintu birashika bazi iki ni cyuma cy'umuzungu iki rero je hari ikintu kimwe jewe mu buzima ndi umuntu iyo mbwiye iki hari ushobora kumbwira ikintu kigatuma umunsi wanje wose wononekara n'ivyo ndiko ndakora bikaba amatopi rero ariko wasanga nk'ubu nk'imashini zikanka kabisa zikanka mashini ukoze ko nk'ukufya gakihwate kivize nk'ukufya gacavya baba majambo yacaza wasanga ari amajambo ujye uburozi buriho mugabo uburozi ntitubihe power ndende tubwemere mugabo ntitubihe kibanza kirekire ngo aguteye ibirozi sinzi bikingwa aho mubaye hari ibirozi happy byarashize cyane birashika kure ngo na channel yanyu urafise channel ya YouTube yanyu ijya channel yanyu yitwa Ashali TV Ashali TV ariko gama Ashali TV ni bisigura Ashali TV n'amazina abiri twebwe twashase kunga kuko urabona mwe wese arafise ikintu yitirira ikintu runaka kugira ngo bitebe abantu bacumve siko tuvuga duti rero ko twebwe turiko turayikorera hagati yacu uyu yasanze ndayigejeje kure nabanye navuga ati impa nanje ngezeho arayibandanya mbese wanashaka arakora urugamba rudasanzwe arashira ibintu ashaka ibintu gushika aho baza baramurungikira utu message ati vraiment courage muriko murakora neza ibintu nkenivyo urumva ko yakoze cyo tufata rero amazina abiri ariko Ali bin Daudi jewe cyo ndakura ko cimfata akagapande ka Ashura mina ndagakata mfata ko ash sigo hama nanje cyashira kijyanyuma kubera ko je ndi umuntu w'umutware umuntu w'umupro sigo none cyenda pachika ko nyene numva bisha bivyara Ashali ego Ashura na ego ibintu byiza cyane bakuze ba Isaac TV ne mufise nawo mukunzi wawe mufatse amazina yanyu muyafatanya bamwitira izina ryanyu jewe gusa nje ndumugo akunda jewe gusa ndumugo mutsi byase yuko hakana Fatuma zaranze Aiza Fatma mawe ntumba okay nice biragenda rero kure je ndabyo YouTube yanyu hariho indirimbo za Mugisha of course hari indirimbo za Mugisha zagize rajya ko Ali na Ashura uruhusha ruboneka ko gwa ruvuye wiwe eske byo babiri mu bintu byatuma yuko byo muko ibivugwa bivuga yuko mushobora kuba mutumvikana kwera channel yanyu biri mu byatumye mutumvikana cyo ntikigeze kigaragara cyane kuko urabona yuko ariko uratahura yuko badufashije ibintu byinshi mugabo nuko gusa hariho certain bwo problème bwagiye buribonekeza kuvana nuko umuntu ashobora kugufasha ikintu runaka nkumbura ashaka akaguhereza akagufasha muri ibi kugira ngo agukore mu mutwe neza gukore kugira ngo nawe ebana ku kintu ciwe ntuveko siko mugero ivyo navuga ati nta umuntu ntiyo bikomantara ko cyane we nyimba yarashase kuduha kuko yadukorera ibintu byinshi uranatwe ni kaswita twaririmbye ku munsi w'urubanza niwe yazandise nyinshi ziriko hajya ntaziduhaye ariko mugabo nuko umenga hari ikintu cyari kiri mu mutima wabo batashaka guserura nkuko umenga barikeka yuko hari umunsi urizina tuzobata twigire mu by'iwacu kandi sivyo byabaye ibi byabaye kubera uko nyene kikijya kutizera umuntu kuko urumva ingene ibintu bimeze erega ntibyari bitangaje nubwo twari gufata iyo channel wanashaka bakavuga bati mviriza njewe kubera ko je ndi umuntu w'umushinga nahe jewe CEO ubu twebwe kuri ntuza kuri channel yacu tuzoshira kisinema
zine siko mugabe sinema igira gatanu cyo tuyitwara kuri aba siko kugira ngo nabo nyene nga itangure izamuka mu myaka naho nyene iri imbere nico ariko amasezerano yanyu ntivyari birimwo ako nakaroro ndaguhaye iyo baza kuvuga bati twe tugira tuve nk'abantu yebe babashinga nahe nta nuko bari kwimvira kugira ibindi bintu byinshi baceza za mingana ruyonga oyaha ngo bace munsi barinde guterateranya ngo uzuramwereka ngo ntuzuramwereka sinzi biki ibintu oya bavuga ati twebwe ni sinema zine dushiraka sinema zine namwe tusuke tuza dushireka kandi ga sinema kamye ngaho sawa ali majabo maki dushaka udusigurira abantu kuno mwanya Ali ntakiri muri Mugisha Movie Company ico wakivuze ya ntakiriyo kandi nazosubirayo hariho amafoto tumaze imisi tubona n'ama video Mugisha afite igiteramo ahantu ruguru harimo amasanamu yawe kandi ariko arakoreshwa muri wariyo nayo wanje arimo of course nayabonye ariko sawa ariko ikibazo ruko cyakumenya muraziranye mwe muri ico giteramo zo burimo nawe ko jewe byo navyo nzi sizozobande ndakubwira jewe kuba yarabishizemo ntitwovyanka gasha none ni sinema twe twavuye dukinye iracari yego ziguma zijako natwe twacha tuzikura ko ya erega ifoko twiga yuko kutagira inzigo y'akazikira ijya nzigibandanya biriya ntabwo ari inzigo nziza wala muri aho nyene kuri inziko y'agazikira cyangwa inziko yandanya bisigura hagati yawe na Mugisha imigenderanire imeze neza njewe nawe imigenderanire muravugana ko bivugwa yuko mwarana blockanye oya asha vraiment kinzi ntiturigera kuva tuvanye ntiturahuranye mugabo jyanyandikiye sinoreka kumwishura ariko hari waramblot njewe sinshobora kublock umuntu ashura waramblot ashura wewe ni wablot oya we mwanya nawe mfise okay sawa reka tubandanyiriza aho nyene imigenderanire imeze neza gusa ahantu je naje gutahura ko atamigenderanire myizi hari nuko ubwa mbere hacaduka ku kagorane haradusaka kagorane biranuzega wanashaka birahera kabisa ibintu byose biguma kwa kundi nyene groupe tugumamwo byose tugumamwo aho uravuyeyo abo mu nyuma hamaze kuza ibintu sinzi by'ibisakusaku sinzi biki ngo navuze ngo je navuze ngo navuze ebana kuye kuvuga nkuko icyakurikiye kwabaye gukugwa mu magroupe rotire kumbe rero bwa bwadure urakomereye none groupe bitanihi encore kandi muri groupe y'abafana erega abafana ni bose erega najewe ndashobora kuba umufana wiwe ntari umukinyi wiwe canke ngo mbe umeditor wiwe siko rero numva aciye afata kankura muri groupe abari karagaragaza ikintu kitameze neza kandi ikindi naco jewe ndakubwire ko atahabubi jewe mfise jewe ico kintu kimaze kuba yaranterefonye umufasha wa Mugisha amira ntibana rero ko birinze rero bigenda nkuko twe turekanye duheranye tubaye separate mu mahoro kabisa dutandukane mu mahoro ntihagire ibindi bintu biza mu nyuma tego vraiment yego ntangorane buriya rero Imana nayo nyene ntihatari raze kugaragaza umuntu irabe yuko bijya wabivuze koko bikuye mu mutima nticyade byo yaciye agwara mu bitaro inyuma yo uyawe kwikura muri yes ni nyuma yako kaja nikura muri groupe kwikura muri yo team no acaragwara yavuze ati nitwagwara tuze tugenderanire nitwagira gute tuze dusuhuzanye ibintu nkene ivyo basha gera ndabona umunsi wa mbere paf wa pili paf ati kumbesha ndabona abantu bose je ko ngahi Bujumbura je mfite imiryango nari mfise iraharurise je na miryango byinshi mfise rero mbuzemwo numwe kwanza biroroha mbuzemwo numwe biroroha ko ndaburi uyu wamaze kumviramwe cyanda ubona direct mugabo rero maze kubona nkuko abatereka jewe verifye neza ndahabe yuko kijya kintu cyavuzwe cyo ko ati nitwagwara tuze dutembereranire ibintu nkene ivyo
umunsi ako kagorane kahaba mbese wanashaka karamaze 2 jours menya ako kagorane vraiment kaba ari ibintu byambabaje kuko n'Imana buri ratubuza umuntu yica ubucuti umuntu yica ubucuti iki kintu jewe ni hatari rero iki kintu cyatumye njewe mbwa nti kuri no turi yituru Jesse nsigara nsigara kuko deja hari twadusigaje 5 nari nsigaje 5 jours kuko jewe hari abampa 5 jours bagwa amahera yego bampa umushahara le 25 le 20 niho navuga ati ndabikase byose ndigiri ego n'amahera ndaheba no turaheba yego ndaheba kandi ni wewe kuyeri bo bakwirukanye oh ya ni jewe nikuyemwo warebe mugabo aheba none Yes, of course. Singwambie kitu isiaka. Pesa ni kitu kidogo na pesa inatafutwa, ila utu ni bora sana kuliko hizo pesa. Sasa hakuna kitu napendaga kweli mimi kwangu isiaka. Yaani niko razi kushona na mtu wote ule sababu ya mume wangu. Yaani niko razi. Changi hali tugusabire mahe. Oya naye dushaka. Munyuma nararonse inkuru nziza sinzi n'ukungene byagenze iranshikira iyo nkuru byavugwa yuko ngo ndiko ndavuga urusaku Jesse mvuga urusaku je mvuga ibintu bihari jewe mvuga ikintu kihari urumva nze ndakubwiye ikintu nuko kihari cyo ubu tu telefone mugisha kabisa wimubwira uko nyene yes nkingo ufite mayinzira ni telefone arabizi arabizi okay sawa rero aratuma ubutumwa bwati ngo niko ndavuga urusaku sinzi biki ngo none bavuga nabi yuko banyuruje amahene hagati none sivyo akora cyashaka kuba ngo twe twagufashije ibintu bye ntabyatumviriza aho nyine mu gufasha biravuga ko na mariage yawe bagize mu ruhara cyane hali niyo twese no twari tu ariko turabona ibyo byakozwe byinshi ngo nibo babikoze biriza ndakubwira ikintu kimwe mariage urubanza bijya biturubanza rukogwa n'abantu rujya rubanza bagira uruhara ruzini kuruta abandi yes rujya rubanza nji cyanyohe abagizemo uruhara runini ya nta nubwo bigeze bamenyekana agizemo uruhara runini mugabo agizemo uruhara ruto nibo bamenyekanye je sinzi impamvu siko mugabo ngiye nkavuga bati nta ngorane siko kuko nuwaterereye wese nubwo cyo bigihumbi vraiment yarakoze igikorwa cyiza n'Imana imuhezagiye mugabo ikosa kukivuga ngo jewe ngo ngiyo hataba jewe ngo ntibyari gukunda ibi oya icyo ndacyanse ngiyo hataba jewe ngo tudapambana tugasimama oya cyari kugenda kandi mugabo bigashika ku mwanya wabyo mpaka mbwa kikaja mu ngiro okay ashura ubu rero mubayeho gute nta kazi mufise nta madiri mufise ni gute mubayeho gute rero wewe umushinga nayo none nk'ubu twoba hatakazi dufise iramara mtonyo upo yes of course mtonyo tena wakuja mtonyo huko baba amafaranga arahari ndakubwira agakecuru hajya iyo kanze kicara nabi kaba kiziga umubariro mu cyamakuru umva mugabo ntitwovuga yuko tumeze neza cyane gusumba ngo twishime tugire gute oya kuko iyo byansaha ufatishiriza ahandi rero wowe uri twebwe ahantu turi mu byacu nyene ngaha urukure disinga ivyo ajya televiziyo kuri YouTube yitwa ni Ashali TV Ashali TV twace tushiraho ngaho tubavuga duti ntacyo nubwo tukiri hasi buke bushikana umusi wa kumugezi nkumbure benshi abanyishi bahora badukurikirana hari abazodukurikirana kandi ibikorwa ni bya bindi nyene amareresi ajya marabanda yes amareresi turabandanya nubu uturinze gusa ibintu vyicare neza kugira ngo tuvuge twipange neza twandike kubivugwa yuko winjiye mu Ihuriro TV kandi vubazo kubura muri Bisangamani is true nivyo yes ubu official muri Ihuriro TV yego urimo bagaso none siko wavyumvise oya vraiment nanci ibintu by'amareresi nsigenda vyanga kubera sinzi kwina bisigaye binkika mu mutwe sindabikunda cyane Ali niba bimukuyemo canke mwahisemo kubihagarika jewe ubwa mbere cyoco ikintu nabonye umenga no mukiza
mbese nitwaramuka tugiye iyi kamera nk'iki iza kuba ariyo ya nyuma kwanza kumumurika ntasubire kandi kuboneka mu bintu by'amakamera. Urabona umugore n'umuzezwa nzu foko arabe ibintu byo muhira arabe hama umugabo akagenda gukore ariko wowe uboneke kazi jewe urumva ni ashobora uremewe baboneke wewe kazi kiwanje niko kazi kiwanje uboneke yego ariko madame no madame wavyemeye yego navyemeye mega wavyemeye ariko mega ariko mega wavyemeye wavyumvise okay atari banga YouTube yanyigeze kuri subscribers bangahe iryo riracari banga mugabo uko biri kose ko biri kose vraiment si bakeya kandi si benshi. Shalom ngaragwe kuvuga ryandike tumve tudikte ASH oh yavuga mu Faransa tujema ASHALLY ashali ego. Okay, by the way twavyumvise mu majambo make rero official uri kuri korevyi wawe ntukiri ku muntu numwe ashu nta muntu numwe nkiriko sivye gusa yuko ndi editor ngira nkani nkaba designer wo mu Huriro TV. Muhuriro TV nibo turi kumwe. Baba Juma umesikia hiyo? Hiyo naikupa hiyo exclusive. Ubu niho turiko turakorera abana shaka dufise project tuzotangura gukora kwa kabiri nayo nyene irashobora kuja ahabona nka vendredi. Ugiye Huriro TV baraguha kanoti keza kuruta hari abari uri. Bon, umviriza ikintu kimeze hari waruzi yuko amafaranga umuntu ashobora kuguhereza amafaranga 10,000 mugabo aya mafaranga 10,000 kubera ko inyuma yaha ata bintu bibi bihari donc hari umuntu aguhereje amafaranga 10,000 cyumenga aguhaye miliyoni siko mugabo nundi aguhereza amafaranga 10,000 kavuga ati yakirane n'umutima umwe niyo yabonese uyashime mugabo nuju ugaganwa umenga ati ni genda kurisha ni bana ati ya unaona ni nzula yes bon muncamake sagashahara gakeya mugabo karakwiye. Okay sawa Isaac TV kuri abantu benshi batandukanye Monsieur madame ni gake cyane uzobona umudamu ashikira umushinga nawe umushinga nawe ashikira umudamu wiwe ni gake cyane ugiye gushigikira iki kuri madame wawe narabonye amafoto ngo ashali sizi makeup sizi ibintu nk'ibyo azigagira ibintu byo gupodora na madame wawe ivyo byo wavyemeye bon muncamake ingene bimeze je nasanze ari byo nibo mwuga wiwe gupodora nama ndamuraba cyane burya urabona nk'akajya kana kari hajya iyo usanze yagasize makeup niho kwemera ikajya kugira ngo naka10 karaho baje batereka hajya umva n'ibintu biri mu maraso naje muganire rero reka tumushigikire tumushigikire ku buryo buke dufise turabe yuko nawe nyene yogira ahatejeje umuryango wiwe kuko ubu umonde tugezemwe si monde yo kwicara si ya monde yo kuguma wicaye mu nzu uri kuraraba amaseri z'igihinde oya ni monde yo kwiyumvira kuntu ejo ushobora guteza imbere kwiteza imbere wewe ukongera kandi ugateza imbere n'umuryango wawe. Ashali mushegara wawe uruhusa yaruguhaye kandi urumva kurakora hari salo ufise uri kurakoreramwo cyangwa ukorera muhira bakuronka gute turaguhaye umunota umwe wa promotion tubabwira abantu bakugire bakubona bashaka makeup yawe bakuronka gute Ashali bamuronka gute so kuri ubu sindugurura salo nkorera muhira mu Kinama quartier Ruigi numéro tanga numero ya telefone. Ya telefone 62 088 404. Abakene makeup bose barahawe. Yes. Hajya uhera ku mafaranga ngahe mafaranga make cyane uvuze uyazanye make abazanya ngahe. Simple ni 5,000. Iyo ni same. Naje ngaho mpodera kuranga. Nka wewe. Kwa ari wewe uri Isaac. 500,000. Kwa ari wewe. Safi kabisa bana dushikirane twese kugira dushike kure iyi ni Isaac TV Juma Jux behind the camera twabavumbuye twabaguyeho giturumbuka ariko nta kundi iyo ndiko ndabaza couple kenshi sinogenda ntabasavye yuko gusoma nakandi ndazi ko ari ivyo vyiwawe ndira ko kibikanze banze ndiye twumvirize sha kubera ibire gusoma ko ari ivyo vyiwawe twumviriza ka challenge oya challenge shaka mubazanye ibibazo juste mubaza akabazo kamwe akubaza akabazo kamwe Mungu wangu okay
wowe ukunda iki kuri jewe? kuri wewe cyambere uritonda icya kabiri kubwanje uri mwiza cyane icya gatatu ufise ingeso ziri contraire n'abandi bahungu benshi naje nawe ntumushikiye ego vraiment kandi sorry. Okay, nawe mubaze babyita kwidumbika kwidumbika nga so naje ndakubaze nuko nyene nigiki ukunda kuri jewe nyene? bwa mbere cyambere ikintu nkundi wawe nukungene umenya gusiporta ibihe umuntu abagezemo mu gihe cy'umunezero mu gihe cy'umubabaro analia. Yes, iki kintu vraiment genda kimukundira cyane yo dushikiwe n'ibigeragezo aramba hafi cyane gose mu kunyereka yuko atacyo bimaze urumva aranyereka yuko ashororaniliza mama Shura urandijije vraiment gusa ibintu njye ndamukundira ni byinshi cyane gose nico gituma jewe ushaka ko duhuza wirinde kumuvuga ko ibintu bibi wirinde kumuvuga ko ibintu bibi donc wewe urazi yuko urashobora no kumubona ko ikintu cy'ukuri mugabo wowe ubona ko kiza kuntrakasa jewe kiza kunkura ku murongo kireke kukimbwira ashore niki kikurije ubwa mbere na mbere ari ibintu byinshi nshye nibuka nico gituma mu buzima bwanjye ushaka ko ndakwanga vraiment mucokoze naho no ndagukunda gute ubwo nyene nca ndakwanga konongo yo ndagupa ye ni agasutu. Okay bale ini Isaac TV kiyago twagende umuryango mwiza cyane ni Messi madame abantu kubabona bafite histoire ndende yo mabona bariko barayaga iby'urukundo by'abararira birakaryoha umunsi umwe tubagoresha igero cy'urukundo cya bien nyene ko bafite histoire ndende. Okay je nitwa Isaac Classic Juma just behind the camera ndibaza bavyumvise byinshi kuri bo gushikira rero ni byiza cyane bana subscribe like na share kuri Ashali TV niko nyene vyitwa ja rero twese jana mazugira subscribe wabo nawe genda ugire subscribe wabo twese tuje hariya baguma batanga ibiganiro vyiza bariko aragira nijo sanze ari mwe umugabo ariko aragira editing ibiganiro bariko arashiramo hariya juste n'ibintu by'amadocumentaire by'urukundo n'ibindi bana je nitwa Isaac Classic Juma Jokes behind the camera Lokinene bye Isaac TV. Oh.